kuvuga bo ibyo tubanze tubireke, baragiye barashitse muri Kongo, baragwanye, impunzi zimwe zirasubiriye ziratashe, izindi ziragira, ariko intumbero yari yo gukura nde Mobutu ku butegetsi. Kubera iki bamukura ku butegetsi Mobutu? Kubera yuko hari ibyo atatunganije neza, sibyo? Kuko uramutse uvuze yuko Mobutu bamukoye ku butegetsi kubera yuko yoba yararenganya abanyamurenge, wibuke ko Mobutu aja ku butegetsi, abanyamurenge yarabahaye ubwene gihugu, kuko yarabimenye yuko mu gukata imipaka hari abanyarwanda bisanze bari muri Kongo, urabyumva? Arabakira kuko nta kundi ntiyobirukana, kandi uruhande bariko rwaje muri Kongo, arabakira. Wanashaka amakuru mfise nuko uwatwara nukuvuga umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu wa Kongo, umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Mobutu yari umunyamurenge. Nukuvuga yuko ibi bintu byatanguye gutegurwa na banyenevyo, kuko birafise banyenevyo. Museveni ataraje ku butegetsi, wowe ubuze imyaka Museveni amaze ku butegetsi nyinshi cyane, ni byinshi gose. Urumva intambara ibi biriko biraba muri Kongo uyu munsi nibihitiye mu gihe cyahize, nibizoza byatanguye gutegurwa Museveni atababa perezida. Je amakuru ndabifise ko nuko igihe Museveni yagwana na Idi Amin, ijya ntambara na Tanzania yarabafashije ba Museveni kugwana, niyo yatumye batsinda kugwanya Idi Amin. Hama rero sinzi ko namba Museveni yarabizi ibyo bintu canke uwo bari kumwe Milton Obote yarabizi ibyo bintu, ariko bashitse ku butegetsi hari icyo bategerezwa gukora. Ntibategerezwa kugumaho gusa, bategerezwa gutera n'u Rwanda. Urumva Habyarimana aragiye, Rwigema yaragiye, Obote yaravuye ku butegetsi. Urumva baba abanyarwanda bahasize ubuzima. Ibyo byose bikorwa n'abashefu, ntabwo ari inkotanyi zabigize bijya. Abashefu uvuga rero ni bande? Abazungu urabyumva? Kuko ibintu byose ubona biba muri Afrika byo gucanamwo no kurabana ribi, bro none jewe wondaba ribi ngo ndagufasha iki? Dufise abantu batwara bacanishamo, hari abantu baba babiri inyuma. Yes nkundira kandi ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Liam, promoter behind the camera. Jesse Nigira Monica. Go nabazaniye Abdul. Ubushize yaraciye ngaha mwaramubonye ikiganiro twakoranye. Ego tongera tunabibutsa ko muri kibonobono oil babafitiye amavuta mu mushatsi. Shaka kugenda hajyo ukabashorera amavuta akuri mikoshi. Baragufitiye kandi microfinance, ushobora kuinvestisa 6,000 ukaziganya 4,000 ukagura n'agakaye ka 2000. So mwebwe bose mutarashika murashobora kugenda muri kibonobono oil bakabatunganiriza ibintu bikagenda neza cyane. So ntarandiriye ndafise umutumire ngaha, mbaye ndamwakire abakire. Karibu mushitsi. Salama. Zeneza. Safi sana kabisa. Kumenga uno munsi ntucangamutse mwene wacu. Mugenzi je meze neza. Umeze neza? Ni fresh kabisa. Mbe ujya Haji Abdul. Haji Abdul. Ubukize sinigeze ndabikubaza. Haji Abdul ni umuntu ki? Mu bisanzwe Abdul ni umuntu, amateka Abdul naya. Jewe navuga ko ndi umuntu nk'abandi, ndumugabo w'umurundi. Wabana bangahe? Ndumupapa yubatse afise umugore n'abana. Aha. Hama ikindi naco
nkaba ndi umuntu w'umuririmbyi kandi aririmba neza nagasubiye ndandika indirimbo ndandika n'amasinema naho ntaratangura ibintu byo gukina mugabo sinema ndandika nijyari sinema izoje habona yiwawe utegekanya kubitegura ryari nibaza yuko ari mu ciriza muri irici sinzi ko ufise urubuga rwa YouTube ushobora kubivugira ngaha YouTube ni Abdul Uwimana barasanga ko indirimbo ziwanje yes bakunzi bacu n'umuvandimwe wacu rero twahamagarira ko mugenda mukamushigikira ku rubuga rwa YouTube ni Abdul Uwimana bagira afise page ya Facebook yego ni gute nayo ni Abdul Uwimana nyene sawa so Abdul reka twongere tukwakire mu bwami bwa Link Arena ndabashimiye yes uno munsi rero turaza kuganira rafa pase twaraganira ikiganiro carakuzo cyane barakomanse baravuze byinshi uno munsi rero twamugarukanye uno munsi rero abibonye uno munsi ushaka utuyagire amateka ya Afrika muri rusange ongera unatuyagire impamvu muri Kongo hama ibibazo je navuze ndabisanga goma ndabisaze nk'ibibona nka wewe nk'umusesanguzi afise ubumenyi muri ibyo bintu n'ikihe kintu ubivugako mbo cyane nko ku tubanjije tukaraba nko ku mateka ya Afrika Afrika ubwa mbere hoho n'umugabane umugabane urimo abantu b'abanyafrika ariko akaba ari umugabane bivugwa ko ariyo mpetso y'ikiremwa muntu kandi waje no kubiraba waraba ingene ya Afrika imiterere ya Afrika ukuntu imeze amazi ifise izubironka kabisa ukabona yuko ari ahantu Imana yari yarateguye ho kuba ikiremwa Imana ikunda yego citwa umuntu ariko rero noneho Afrika iragira ibibazo cyane bivanye nuko akahise kacu hariho abantu bagiye baraza muri Afrika batugirira nabi nk'ubu twese turabizi yuko umutunzi wa mbere yabayeho ku isi ari umunyafrika ego umutunzi wa mbere ku isi n'ubu nibaza yuko ubutunzi yari afise ata muntu arabushikira yari umunyafrika rero ni ukuvuga yuko Afrika ifise byinshi ariko ibyo byinshi ifise biragoye kugira ngo abanyafrika bonyine ubwabo babikonsome kuko hariho abandi bantu bafise inguvu bafise n'amahera badakeneye yuko ibyo bintu twebwe abanyafrika bitugirira akamaro ni nabo benshi cyane nk'ubu ndaguhaye nk'akarorero dutangurire ku kibazo kijanye n'imbibe dufise muri Afrika sizi wacu twarazihawe ntabwo ari twebwe twazishiriyeho ko nk'ubu dufate nk'igihugu cyacu cy'u Burundi nk'uyu munsi nibaza yuko uhamagaye Ntare Rugamba aramutse agarutse sinibaza yuko yovuga yuko igihugu dufise atico yasize cyaragabanutse cyane urabyumva bivanye n'ingene abantu baje bakadusaturira Afrika umuntu bakamushira hajya uwundi bakamushira hajya nibaza yuko ari na bimwe mu bibazo bigenda biratera ingorane muri Afrika urumva ikibazo cya mbere ukuntu batugaburiye imbibe zigabanya ibihugu byacu nta burenganzira na bumwe tuzifise kuko si twebwe twazishizeko urabyumva ico ni ikibazo cya mbere hama icya kabiri hagaca haza nk'ikibazo cy'amoko
ikibazo c'amoko arahari n'imiryango mugabo twebwe uko twabifata hariho abantu baje kuduha iyindi nsiguro yabyo kandi iyo nsiguro barayitwigisha tubana nayo kandi turayemera yego urabyumva ubu dufate ndaguhe nk'akarorero muri za 1880 muri 1850 za 1850 igihugu cyo ngaho haruguru gatoyi muri Kongo bamaze kugabura Afrika ico gihugu bakigabiye umuntu ico gihugu igihugu ca Kongo ni igihugu gisumba Uburundi nk'inshuro nka 80 99 niko bavuga urabyumva ni kuvuga cyonyine gishobora kuba gisumba East Africa iteranye kirayisumba Kongo bagaca bayigira ubutunzi bw'umuntu umwe umwami Leopold wa kabiri urabyumva bagaca bamuha igihugu cya Kongo kingana uko gisumba igihugu cy'inshuro 88 noneho bigaca bikubitanira nuko burya abo bantu abanyaburaya abanyamerika twebwe badufata nk'uko umengo ntiturabantu ni kuvuga nka wewe uri umunyafrika uri kuravuga nk'ibibazo Afrika ifise je nibaza yuko abazungu bakubona nk'impene igomba gutoroka ku macuniro itabaza ugati iyo mpene ni muyifate muyibaga ahubwo ive ngaho kuko nk'ubu dufate wewe warize mu ishuri urashobora kuba warize nk'amateka y'isi ibintu ukuntu byagiye biragenda iyo histoire warayize nta hantu na hamwe ushobora gusanga umwicanyi ku isi asumba Hitler urazi impamvu ni kubera Hitler yishe miliyoni 6 z'abayahudi ariko umuntu ndakubwiye Leopold wa kabiri yishe miliyoni zirenga 15 z'abanyekongo Leopold wa kabiri nta hantu na hamwe byanditse muri histoire ariko Hitler baramutwigishije nta hantu na hamwe byanditse muri histoire ahubwo bamufata nk'umuntu w'igitangaza wanashaka baranamwubakira n'amamonima mu bihugu by'iwabo kubera yuko bamufata ni intwari yabo kubera yuko yarazanye ni ukuvuga ega ibi bihugu byacu ni umurima baza gusoromamo urumva baratugabuye bamaze kutugabura buri muntu afata agapande kiwiwe babyumva ni ukuvuga icyo dukora ca mbere wowe urinda uruhande rwawe ucunga uruhande rwawe ni ukuvuga wewe bimeze nk'urugo urumva wewe uri iwawe uvugije induru je ndashobora kuza kugutabara canke sinze kugutabara urabyumva ni ukuvuga rero niyo mpamvu ubona Afrika ifise umutekano mukeyi cyane yamana umutekano mukeyi ni integuro bagizeho kuva kera ni ibintu byateguwe kera urumva nimba uyu muntu yarishe imiliyoni zingana uko z'abakongomani atahantu byanditse nta n'uwo bimubaza nta n'uwo bibaza igihugu ciwe sibyo kandi ibyo yakura muri Kongo biracahari hariho n'ibindi bigenda biravumbugwa ni ukuvuga na karima kabo kuko nk'ubu dufate ndaguhe nk'akarorero Leopold wa kabiri ntibashobora kumucira urubanza canke ngo bamufate nk'umuntu mubi kubera yuko ibyo yakoze muri Afrika nabo baracaza kubikora ibyo bizobandanya kandi ntibizohagarara ntibishobora guhagarara kubera yuko warabye kuri profile yiwanje
uyu mwana ariko wo muri Sudani inyuma yiwe hari igisiga kigomba kumufungura. Sigura ijya ni true story, ni ibintu byabaye bijya n'ibyanyabyo, sibyo byagenze gute? ni ukuvuga ngo bijya n'ibintu byabaye muri Sudani, sibyo amateka y'iyo foto uzuye abaze barayazi. Icyo nshaka kukubwira ni iki, ni ukuvuga ngo kubaho nabi kw'Abanyafurika niko kubaho neza kw'abazungu. Ni ukuvuga ngo ntihazogire umuntu yitega yuko umunsi umwe azosenga canke akagwanisha inkoho canke akagira gute agashika ku mwidegembyo wa Afrika, ntibishoboka. Nk'ubu dufate nko mu kahise ku Burundi gatoya, yego tugafatire nko ku muntu yitwa Rwagasore. Rwagasore uyu munsi ugiye kuraba mu bintu yazize kurondera ubumwe. Urazi ko Rwagasore ariko aravugana n'umugabo yita Julius Nyerere wa Tanzania. Sinzi n'uwundi mu perezida yari ahari icyo gihe mu Rwanda, bashaka ko u Rwanda, u Burundi, Tanzania na Zanzibar biba igihugu kimwe. Nimba hariho ikintu abazungu batinya, niyo mpamvu ubona dufise n'imbibe, nuko twoje hamwe. Baratinya ko tuba umwe, ni ukuvuga ubumwe bwacu. Kuko ubumwe buzana amahoro. Iyo ahantu habaye ubumwe hakaba n'amahoro, ikintu kihakurikira nta kindi n'iterambere. Natwe iterambere rya Afrika rishobora gutuma abazungu bagwara amavunja no kunyo aho bimwe bahora batwiye. Urumva ubumwe bwacu, iterambere ryacu byotuma abazungu bagwara amavunja no kunyo. Kuko n'ubundi n'imbere yuko baza muri Afrika hari amateka bivuga yuko bari babayeho nabi kudusumbya. Nabyumva. Twebwe ingorane twagize nuko Abanyafurika tugira urukundo, senzi baraza turabakira, tubakiriye baratwinjirira birangira batugize ibyo tutari byo, sibyo? Ikintu cya mbere wamenya ku Munyafurika nuko nta Munyafurika badutwaye akahise. Nk'ubu ndaguhe nk'akarorero, jewe narabaye umukristo, narabaye n'umuyisilamu, sibyo? Ndashobora kugudondagurira amateka n'akahise ka Muhammad canke Yesu gushika nko ku myaka 6,000 imbere yuko Yesu canke Muhammad babaho. Ako kahise turakazi. Mugabo uyu munsi jewe mbajije akahise kiwanje n'imiburi buri gushika ku myaka 300 ntabyo no kubwira. Urabyumva? Ibyo ni ibintu twagiye turahomba muri Afrika, kandi urabizi neza yuko abakurambere bacu barabivuze. Utazi iyo uva ntushobora kumenya iyo uja. Ibyo birazwe. Aho rero no kuvuga aho twarahombye gose. Yego. Noneho reka dufate nk'ubu tuje kuri Kongo. Yego, niho naguma ndakubaze Kongo tubifatanije n'ibyo ukora dusigurira. Ko turano muri Kongo tukiri ngaho, nagira ndakubwire yuko nk'u Burundi sinzi ko nabwubwiye ko Rwagasore mu byamwishe yazize ubumwe, gushaka kugirana imigenderanire myiza yo gukora igihugu kimwe na Tanzania zantuze hari n'u Rwanda na Zanzibar. Ivyonye birazwi, nibaza yuko n'ibyo bari bamaze gushika ko nk'iyarusha bo bakibika batagize ibintu by'ingwano nyinshi, nibaza yuko n'uyu munsi bakibifise. Yego. Ni ukuvuga rero kimwe nk'ikintu abantu bomenya ubwa mbere ho, ubumwe ku Banyafurika ni kizira. Urabizira kabisa. Abyumva? Sankara yarabizize, Kwame Nkrumah yarabizize, Muzenyi hariya
Mandela yarabizize yeah urumva Gaddafi yazize kwiyumvira yuko Afrika yoja hamwe no kuvuga ico kintu ciyumviriye gihutana ubuzima bwawe gihutana ubuzima bwawe direct urabyumva rero niyo mpamvu abantu nibabona intambara ziri muri Kongo ego bakabona nagira rero mbaze ibivuze turabona muri Kongo intambara yahidahera benshi twarakuze tubibona bakuri ba Mobutu Kizanisa tushaka tubwira amateka ya Kongo ubifatanye n'ivyo Rwanda sinzi nibaza ko ubitahura neza kugira ngo ubisangize abantu baradukurikira jewe sindi muhinga wakahise cyane mugabo ibyo nzi ego kuko uko umuntu agenda arahura n'uyu akamubwira uko akamubwira kuriya sibyo ukagenda uramenya bimwe na bimwe mugabo jewe iconze ibi bintu tubona muri Kongo uyu munsi turiko turabona byatanguye ni ukuvuga yuko ibi bintu byatanguye gutegurwa na ba nyenevyo kuko birafise ba nyenevyo Museveni ataraja ku butegetsi wowe ubuze imyaka Museveni amaze ku butegetsi nyinshi cyane ni byinshi gose urumva intambara ibi biriko biraba muri Kongo uyu munsi nibihitiye mu gihe cyahize nibizoza byatanguye gutegurwa Museveni atababa president je amakuru ndabifise ko nuko igihe Museveni yagwana na Idi Amin ijya ntambara na Tanzania yarabafashije ba Museveni kugwana niyo yatumye batsinda kugwanya Idi Amin hama rero sinzi ko namba Museveni yarabizi ibyo bintu canke uwo bari kumwe Milton Obote yarabizi ibyo bintu ariko bashitse ku butegetsi hari icyo bategerezwa gukora ntibategerezwa kugumaho gusa bategerezwa gutera n'u Rwanda bagatera na Kongo kubera yuko mu butu urabizi ko mu butu kwanza aribo bamusizeho mu butu rero nk'uko bizi umuperezida uwo ari we wese ashitse ku butegetsi hariho ibyo ashobora kwemera bivanye n'abamushize ku butegetsi hanyuma hakazogera igihe akananirwa akavuga ati ndiko ndakorera nabi abanyagihugu banje urabyumva rero mu buto hariho ivyo atashoboye gukwiza abo bantu bari bakeneye hama bakenera kumukura ku butegetsi bakeneye kumukura ku butegetsi inzira nziza yo kumukura ku butegetsi ishobora kuba yariri mu Rwanda no mu Buganda ariko ico gihe mu Rwanda hari hatwara Habyarimana yari umugenzi cyane wa Museveni bishoboka yuko atari kumutera niyo mpamvu Museveni amaze gufata Ubuganda yategezwa kubandanya urugendo mu Rwanda kandi impamvu zari zihari kuko mu Buganda hari impunzi z'abanyarwanda zirukanwe ku gihe muri za 59 kandi abonye bari bafise uburenganzira ku gihugu cy'iwabo za genocide mu 59 nibaza ko imbere yaho cyane hari imbere y'ijya genocide yo mu 94 mu Buganda mu 59 no ngaha baraje no muri Kongo baragiyeyo no muri Tanzania baragiyeyo abanyarwanda bahunga ku mpamvu zo kuba ca kintu nakubwiye cy'ubwoko bahunga kuko bagomba kubica kuko ari abatutsi urabyumva ibyo byarabaye yego urabyumva abo bantu rero bari mu Buganda umva hari impamvu yo gutera u Rwanda yari ihari urabyumva hama urabizi hama Obote ico cyiyumviro yarakimenye niwe yari perezida w'u Buganda niwe yasimbuye Idi Amin bishoboka rero yuko ngo Obote ashobora kuba yaranse
gutera u Rwanda. Mbere aranabibabwira Habyarimana na Mobutu ati ngaha hariho ikibazo kandi mwebwe kibaraba. Ariko Mobutu na Habyarimana kubera bari bizeye François Mitterrand, kuko abanyafrika birabagora kumenya yuko abazungu bose ari bamwe. Naho wowe ukundana n'umufaransa menya yuko inyungu agukuraho n'umwongereza arazironka bari bamwe. Niyo mpamvu uzobona muri Libya bateye Libya ibibazo byose babishira kuri Sarkozy, mugabo inzahabu toni zingana kujya Libya yari ifise ntabwo uyu munsi ari inyungu ya Sarkozy. Urabyumva? Nuko rero byagenze hama ashobora kuba atarabyemeye yuko batera u Rwanda, aranabibabwira bajya bajama barabushinga. Ibyo twebwe ntibituraba, wowe uri mu Bongereza, twe turi mu Bafaransa, woza utubwira iki? Natwe turashigikiwe. Obote kubera atabitahura neza baramukuye ku butegetsi, hajaho Museveni. Urabyumva? Mu byonzi sinibuka nimba Obote mu kuva ku butegetsi nawe yarapfuye, nabyo nzi, nabyo nibuka neza. Mbohama ubiza arabitubwira muri commentaire. Mbohama hari ikindi kintu cabaye, urumva Museveni aragiye ku butegetsi iki, mugabo mission iracahari. Ivyo bintu rero barabigubwiye n'umutipe yitwa Rwigema. Rwigema bamaze kumubwira ibyo bintu. Rwigema yari yagwana ku ruhande rw'abatutsi b'abanyarwanda. Yari impunzi, yari yarahungiye hariya mu Buganda. Umuryango we bari yahunze, birukanywe mu Rwanda nk'abatutsi. Ariko yari umusoda mwiza cyane. Urumva? Barabimubwira kuko mengo yarabaye nimba nibuka neza yarabaye chef d'état major mu gihugu cy'u Buganda. Mu Buganda Amababi mubwiye Rwigema nk'umugwanyi, nibaza yuko nawe atabyakiriye. Yarabyanse. Urabyumva? Bati jewe icyo ngwanira ni ugukura abanyarwanda bagenzi banje bari mu buhungiro nkabajana mu Rwanda, so kujya guteza ubundi buhunzi mu kindi gihugu c'abandi. Aravyanga. Rwigema yarinde. Rwigema yari umusoda agwana cyane bro. Abamuzi bakubwira yuko yari umuntu hatari sana, agwana kabisa professionnel. Hariho n'abavuga yuko yapatana ibihugu mu mercenaire. Urabyumva? Umugabo amakuru avuga yuko Rwigema amaze kujabuka yinjiye mu Rwanda, yapfuye n'umusorda wiwe n'umwe arapfa. Yaragambaniwe. Nabo byari kumwe ntabyo ntibazi cyamubayeko. Babonye kubera iki? Kubera ko yanse kugwanira inyungu z'abashefu. Ya bintu ntibyakera. Urabyumva? Intambara ariko yarabandanije, barazana bagenye apfuye. Hariho n'abandi basoda kuko urumva baciye bagambanirwa. Hariho n'abandi basoda bamukurikiye, barabashefu abo bita ba Bunyenyezi bande, abo bose barapfuye bro. Urugamba kandi barabajama bakaze sana. Urumva barabatipe bakaze, urumva barapfa, mugabo urugamba rwabo rurabandanya. Ikikumenyesha yuko iyo ntambara itari yabo bantu bariko baragwana inkotanyi. Mu 1993 harabayeho amasezerano y'amahoro. Barajya iyarusha, barashika ku bintu byinshi, gushika yaho hariho inkotanyi zazanwe zitangura kuzanwa mu gihugu. Mengo bafatiye ku basoda menga 600, niba nibuka neza babazana ahantu bita muri Senide.
urabyumva bategerezwa gucangwa mu gisirikare cya Habyarimana cyari gihari icyo gihe ariko wibuke icyo bakeneye abashefu icyo bakeneye ntabwo ari zijya nkotanyi oya ni boro ziri icyo bakeneye ni kwinjira Kongo kandi Habyarimana igihe cyose azoba hari ni intambamyi yo kwinjira neza muri Kongo gukuraho mu buto Habyarimana ariko araviye Arusha indege irakoroka gushika uwo munsi ntushobora kumenya uwakoroye iyo ndege bamwe bavuga ngo naba abandi bakavuga ngo si twebwe canke nibajya urabyumva kubera yuko yaravuye kugarukana amahoro iyo bagira amasezerano y'amahoro sibyo iyo bagira amasezerano y'amahoro u Rwanda inkotanyi zikumvikana na Habyarimana intambara yacihagarara kurondera iyindi mpamvu yo tumuja muri Kongo byari kuba ari kibazo gikomeye kandi noneho amasezerano ukuntu yari ameze bishoboka yuko yari guha Habyarimana ubushobozi bunini busumba ubwabajya bari bazanwe bari baje mu gihugu urabyumva urumva rero birashoboka ko batari kumubwira ngo dutere Kongo urumva hama Habyarimana baba baramunanguye icabikurikiye urakizi reka ndakubaza akantu gatoya ariko baravuga ko inkotanyi zafashe igihugu ayo makuru yo bari zaragwanye ziragifata urabyumva ziragifata jewe nari hajyanye ngo shobora kuba nari mfise imyaka 8 niga mu mwaka wa 2 primaire zaragwanye ziragifata twari ahantu nko indege itorotse rero bayikora byakurikiye rero urabyumva urazi cyakurikiye hakurikiye jenoside ikikumenyesha yuko abo bashefu atari bo bro waraza abantu bapfuye mu Rwanda benshi cyane bishwe n'imipanga benshi bivugwa yuko bashika ku miliyoni sibyo basi ndakwereka nk'ubukana bw'ibyo bintu jewe narabaye mu Rwanda twarabanye na papa na mama tuba mu Rwanda twebwe muhiri wacu tukiri abana papa yaranka ntiyakwemerera yuko bashobora gukerera impene cyangwa intama ubona kugira ntuzogire umutima mubi sibyo mugabo mu 94 abantu barakerera abandi batitayeho yuko wowe uri kurabaraba kandi uri umwana mutoya ibyo naco byari bibabwiye ni ibintu rero byakoranwe ubukana buhambaye hari umuntu wigeze ubona atabara wapi impamvu ni ya yindi nakubwiye Hitler yishe abayahudi 600 umwami Leopold wa kabiri yishe miliyoni zirenga 15 zirarenga barashika no mu 200 hariho nabo yaciye ibiganza nibike ariko ntaho byanditse ntaho yanditse kumuri umunyafrika uri kurapfa ntaco bivuze kabisa urabyumva ntaco bivuze inyuma y'ivyo urumva Habyarimana aragiye Rwigema yaragiye Obote yaravuye ku butegetsi urumva raba abanyarwanda bahasize ubuzima ibyo byose bikogwa n'abashefu ntabwo ari inkotanyi zabigize bijya abashefu uvuga rero ni bande abazungu urabyumva kuko ibintu byose ubona biba muri Afrika byo gucanamwo no kurabana ribi bro none jewe wondaba ribi ngo ndagufasha iki dufise abantu batwara bacanishamo hari abantu baba babiri inyuma reka tubandanye baragiye u Rwanda nk'igihugu kirafashwe barahagaritse jenoside hariho abantu bahunze bagiye bamwe muri Kongo abandi hariho n'abahungiye mu Burundi abandi muri Tanzania sinzi haragera igihe rero kubw'umutekano w'u Rwanda nk'uko bivugwa u Rwanda rurinjira muri Kongo sibyo icyo gihe hatwara nde
hatwara Kagame. Kagame rero nashaka amenye Kagame ingene yagereye ku butegetsi. Kagame kwanza uramenya yuko Kagame ari mu basoda bafashije Museveni gushika ku butegetsi. Igihe Rwigema yatera u Rwanda Kagame yari ku ishuri muri Etazini. Hama Rwigema apfuye Kagame baramurungika aza ku rugamba. Niwe yayoboye inkotanyi gushika aca yobora inkotanyi. Gushika zishike gushika zishike ku butegetsi. Mugabo umengo ntiyatanguye kuba president, yarabaye ministre w'ingabo abifatanya no kuba vice president uduga gushika igihe azoba president. Umengo muri 2000 cyanye muri 99 sinibuka neza. Urabyumva? Inkotanyi ziragiye barateye Kongo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nkuko babitubwira ko hariyo intera hamwe. Hariyo n'abahoze ari abasoda ba Habyarimana aribo bitwa FD nimba ari FDLR. Sibyo? FDLR. Ni intera hamwe zo mu Rwanda. Je nibaza yuko hariho kare bakoze genocide. Sinzi ibi bintu hariho ukuntu bigenda bigacangana bivanye n'icyo ushaka kubikoresha. Urabyumva? Kuko uramutse uvuze yuko abantu bagiye muri Kongo bose bari intera hamwe cyane bari ku rugamba bose bari intera hamwe, hariho abahungutse bavayo abo bita ba General Major Rwarakabije Paul yavuye muri FDLR, nimba yari intera hamwe yari gucafungwa. Urabyumva? Ariko yashizwe mu kazi ntiyafungwa. Baci bahita bamwakira. No kuvuga bo ibyo tubanze tubireke, baragiye barashitse muri Kongo baragwanye, impunzi zimwe zirasubiriye ziratashe, izindi ziragira, ariko intumbero yari yo gukura nde Mobutu ku butegetsi. Kubera iki bamukura ku butegetsi Mobutu? Kubera yuko hariho ibyo atatunganije neza. Sibyo? Kuko uramutse uvuze yuko Mobutu bamukoye ku butegetsi kubera yuko yoba yararenganya abanyamurenge, wibuke ko Mobutu aja ku butegetsi abanyamurenge yarabahaye ubwene gihugu, kuko yarabimenye yuko mu gukata imipaka hariho abanyarwanda bisanze bari muri Kongo. Urabyumva? Arabakira kuko nta kundi ntiyobirukana, kandi uruhande bariko rwaje muri Kongo arabakira. Wanashaka amakuru mfise nuko uwatwara no kuvuga umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu wa Kongo, umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Mobutu yari umunyamurenge. Uwatwara iperereza ico gihe kuri Mobutu yari umunyamurenge. C'est-à-dire que bari basangiye igihugu yarabazi, yarabemera. Urabyumva? No kuvuga ngo izi ntambara ni wazijamo zakuntu. Ni waja kuraba ikintu bita ubwoko bro, uza gusanga wihenze gose. Ubwoko ndakubwira ukuntu ubwoko muri iyi ntambara yo muri Kongo n'intambara zose ziba muri Afrika imeze nk'ikigabasha. Ubwoko ni icitiriro, ni icitiriro. Kuko nk'abanyamurenge none ngaha mu Burundi ntihari abanyamurenge, mu Rwanda ntihari abanyamurenge b'impunzi. Ubaza yuko bajya abantu hari uruhara bafise kuri biriko biraba muri Kongo. No kuvuga izina ryabo, izina ubunyamurenge rifitaniye ikibazo na leta ya Kongo. Urabyumva izina? Ariko abanyamurenge physically nta kibazo na kimwe bafitaniye na Kongo. Na Kongo irabazi nk'abene gihugu babo. Urabyumva? Ariko iryo zina ni ikintu basi, ni ikintu ni nk'umushoferi anyonga imodoka. Urabona nka kujya kwa dame ni piyo yayindusheti imbere unyungu zujya mu boss z'umuzungu. Urabyumva? Baragiye gukura ku butegetsi Mobutu bajanye ndi
kuko abanyarwanda ntibari kugenda abanyarwanda bafite igihugu cyabo ntibari kugenda ngo bafate ngo ubutegetsi bwa Kongo hama baje ku butegetsi bwa Kongo. Barondeye umuntu bitwaza. Uwo muntu yari inde? Laurent Desire Kabila. Urabyumva? Kabila kwanza tubanze tumumenye yari inde. Mu butu ntiwatubwiye byarangiye gute? Banza ureke ndacakubwiye. Laurent Desire Kabila bitwaje kugira ngo bafate ubutegetsi bwa Kongo. Ninde? Nimba wibuka neza mu mateka hariho ibiravugwa ko Che Guevara uwafashije Nuzenyi Fidel Castro kuja ku butegetsi muri Cuba yaraje muri Tanzania arahura na Laurent Desire Kabila ashaka kumufasha gufata Kongo. Nawe yari mu mercenaire babyumva. Che Guevara yitegereje neza kuko Che Guevara ntiyagwana intambara z'ubujuju z'amafaranga. Che Guevara yagwana intambara z'umutima. Urabyumva? Zo kugira ngo abene gihugu babeho neza. Nibyo yagwanira. Urabyumva? Amwitegereje Kabila ngo asanga n'umugabo yibereye mu bucuruzi akatora inzahabu hariya muri Kongo. Akidandariza, akirongorera abagore, akinywera amayoga. Aramwitegereza abona n'umuntu bidashoboka. Arigera, aramubisa arigera. Ariko uwo niwe inkotanyi zatwaye ku butegetsi ziramujana mpaka zimushitse ku butegetsi i Kinshasa. Urisiri kweri nimba mu bakongomani Laurent Desire Kabila niwe byari bikwiye yuko iyo simbura mu buto. Umuntu twumvise ibyo Che Guevara yamubonye ko nuwo kweri yarakuye mu mateka. Urumva rero ni ukuvuga yuko umuzungu wewe yacaguye umuntu abona yuko biza kugira gute aza kumworohera. Baramujana bamushira ku butegetsi. Bamushize ku butegetsi. Iyo ubaye umukuru w'igihugu uhasanga abandi bantu kuko ntutwara wenyene. Hariho abandi bantu muhura, hariho ibyo umenya utaruzi. Sibyo? Birashoboka yuko Kabila hariho ibintu yase gukora neza kuko Kabila urabona yuko abamushize ku butegetsi baciye bashwana. Ko urabizi yuko ku gihe ca Kabila James Kabarebe uyu yahora ari mu shikiranganji w'ingabo mu Rwanda niwe yari chef d'état major muri Kongo ku gihe ca Kabila. Ariko ibyo bintu urabyumva. Umunyarwanda kugenda chef d'état major kuba chef d'état major mu kindi gihugu. Sinzi yuko abantu izi ntambara abantu twebwe turagenda tukavuga ibintu mu buryo bwa fanatisme. Ntushire mu bushishozi ngo wumvirize n'ubwenge bwawe uvuga ati ibi bintu ariko byakoretse gute kuyihe mpamvu mu buhe buryo. Urabyumva? Sinzi nimba wibuka yuko abanyarwanda n'abagande bagwaniye muri Kongo nimba ari zatingitingi namba ari Kisangani bapfa inzahabu. Bapfa amabuye y'agaciro bari bimbye. Urabyumva? Ibyo cyose ni ibintu byabaye. Niyo mpamvu niho ubonera yuko n'intambara bari ko baragwana aba bantu ntiyari gwabo. Mu busanzwe ni intambara bajya anye nyungu ziwe. Bajya anye ni ukuvuga ngo ni wafata intambara iri muri Kongo ukaja kuyirabira kuba u Rwanda rutera Kongo uba wihenze cyane. U Rwanda n'umukomisiyoneri muri iyo ntambara. Ukuvuga u Rwanda ruri hajya kugira ngo rubere ikiraro abarenga kuko yahenda kwereke basi dufata nk'akarore abo bazungu tuvuge ko ari bo bashizeho Kagame kugira ngo bamukoreshe. Bo ntabyo nzi sindabimenya neza mugabo byo babiri muri iyo nzira. Kandi birashoboka yuko
Kagame ashobora no kuba akoreshwa atari ku mpamvu ziwiwe ari ku mpamvu zo gukiza agatwe kiwe ari gukiza agatwe kiwe kuko none Kabila ntiyapfuye ntavuye ku butegetsi yishwe nitwumvishe ko Rwigema yapfuye nitwumvishe abandi bagiye barapfa Habyarimana ntiyapfuye iki ni ukuvuga mu nyungu z'abazungu we ntuvuga ngo urakomeye Kagame yoba ari iki none yanse gukora ibyo bamutumye agatwara akahasiga niko bimeze tuze tuvugisha ukuri kandi aha nta fanatism itegerezwa kujamwo tuvuga amateka y'ibiriko biraba muri Afrika ukuntu bimeze sibyo ni ukuvuga ikirera nimba ushaka kumenya ukuntu u Rwanda ruri hajya nk'umukomisiyoneri wanashaka atari go rufise inyungu mu bibera muri Kongo M23 yinjiza toni 150 mu kwezi kumwe za koruta zica mu Rwanda zigenda mu bazungu mu kwezi kumwe baranavuze ko rwabaye igihugu twarigeze kuba igihugu ca mbere cica mu y'agaciro n'ibyo si byago bro burya butunzi buva muri Kongo buramutse bwinjira mu Rwanda ari inyungu y'u Rwanda gusa nitworukira coba ari ikindi kintu nta mukene n'umwe yoba mu Rwanda kuko bijya bintu n'ibintu byinshi harura toni 150 gwiza n'umwaka ni menshi cyane mahera ni menshi hanyuma abakora ubushakashatsi n'abanyabiharuro batubarize toni imwe yonyene ya koruta amafaranga yinjiza hamugende harure toni 150 ku kwezi ibyo bintu nibyo bikwereka yuko u Rwanda ibyo bintu n'inzira gusa kandi bakorera abashefu ndaguha kandi karorero ejo bundi muri Tanzania habaye inama y'ibihugu byemengo abari muri SADC na East Africa ni SADC ninde SADC na AFC na EAC urabyo East Africa Community imbere yuko Kagame yinjira muri iyo nama yari yabanjije kuvugana n'umushikiranganje ajejwe abanye n'amahanga wa Amerika imbere yuko yinjira imbere yuko William Ruto aza muri iyo nama yabanjije kuvugisha Emmanuel Macron Yusi namba ari kibazo cha East Africa Amerika Ubufaransa no kuvuga Amerika n'Uburaya barinda guhamagagwa gute mutabajya bakorera ababosi bajya bajama basizweho n'abazungu ca byumvikana ababyumva bakorera ababosi kandi ntibakorera ababosi mu buryo bwo kuba bafise umutima mubi no gukiza agatwe kabo kabisa ababyumva tuba dukwiye no kubatakisha kubera isibo ntabwo abantu bakwiye kubatakwishavu urabyumva rero ni wafatira uri kuraraba ibyo bintu byose ubyegeranije uraza kubona yuko ikibazo kiri muri Kongo si cy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda si cy'igihugu cy'u Rwanda si ikibazo cy'uko abarundi bagiye gufasha Kongo si ikibazo cya Kisekedi ni ikibazo cy'ababosi abashefu hari abantu bakora piginoti mwabijya biye kandi ndakubwiza ukuri n'abariko bararaba n'abazoraba iki kiganiro ndababwiza ukuri iyi ntambara muri 2012 M23 ntiyakubiswe gatsindwa bakaja bakanyura n'imbari za Bunagana n'imbari za hehe bakinjira muri bakinjira mu Buganda bukabafunga mu nyuma bagiye kugaruka ntiba Ubuganda bwavuze yuko batobotse abantu watsi nkoho ufunze batoroka gute bakongera bagaca baronka n'inkoho directement kuvuga barose yindi diri nshasha urabyumva byumvikana no kuvuga yuko ibyo byari byabaye bigenze gute no kubera yuko amakungu yari yasabye u Rwanda kureka kubafasha urabyumva ariko gusaba u Rwanda basabye n'amakungu nyene yaretse kubafasha u Rwanda n'izina n'icitiriro none kubera ko ibyari byaheze muri 2012-2013 ubu byongeye kuvyuka kandi bije n'inguvu zidasanzwe tuvuge ko umukenyero ari uwo ijya ntambara kijya gihe yarahoshe
uyu munsi yarasubiriye iraduga uyu munsi irakaze ku nguvu zidasanzwe siko tubibona niyizohera haze n'iyindi n'iyindi here haze n'iyindi urabyumva kubera ntiyicaye kubera yuko icyo bakeneye muri Kongo ni imari za Kongo none ko tuzifise ko bizotuza twone imari turazifise umviriza ndakubwire uraherutse kumva yuko abanyaburaya n'abanyamerika hariho ibihugu batakaje byo mu burengero bwa Afurika hariyo za bijya bihugu barabitakaje byaragiye urabyumva barabitakaje byaragiye impamvu ubona iyi ntambara ikaze ngaha bijya bihugu bimaze kugenda bagiye inama baravuga ati Afurika y'uburengerazuba iraducitse ikintu dutegerezwa gukora ibishoboka byose akarere k'ibiyaga binini ntikaducike East Africa ntiducike ni ukuvuga ngo ubube gito bwose bwakorerwa abo bantu bugiye kubera ngaha muri East Africa ni ukuvuga iracyari intangiye ntacyo turabona urabyumva rero abanyafurika ntuje ngaho ngo je ngo ndi mu ruhanduru ngo je ngo nshigikiye uyu ngo je ngo nshingo ngo twivangure tukubitigwa hamwe twese urabyumva si intambara y'amoko n'intambara y'ubutunzi ni intambara y'ubutunzi sibyo bro ngaha tubana abanyamurenge babana neza nta muntu bagirira nabi nta ubagiriye nabi n'abantu bazima babanye nk'abandi bantu none bigenda gute ngo hariya babanki ntibyokunda nta ubanka urabyumva hariyo amoko arenga amajana none abanyamurenge nibo batagatifujwe rwose ku buryo abantu bose boca babanka ntibikunda nta ubanka urumva kandi jewe n'abantu bishika nyene bakumva abanyamurenge umengo hariho ikibazo babateye nimubababarire izina ryabo rikoreshwa kutariko izina ryabo rikoreshwa mu nyungu z'amakungu ariko izo nyungu baronka amakungu aronka abanyamurenge nta ruhara na rumwe babifisemo urabyumva rero intambara iri muri Kongo uwiteze yuko ihera uyu munsi irashobora guhera uyu munsi canke ejo bakumvikana bagashika ku masezerano y'amahoro bakagira ibiki canke amakungu abishatse agakubita abo bantu babo akabasubiza inyuma urabyumva Emmanuel Macron je yarabonye na president wa Tshisekedi muri Kongo ntacyo bivuze yasabye ko M23 yorekura Bukavu ikavayo niyo babishaka nukuvuga bavuga ko ari master plan w'ijya ntambara niyo babishaka M23 n'ubu yorari subiye inyuma yaravyanditse wenyene Emmanuel Macron president w'Ubufaransa niyo babishaka yarabivyivugiye wenyene ananapostinga ku mbuga ziwe aho rero ko intambara igiye guhera kuko Macron ibyo akora n'abanyamerika babizenanyemo kuko inyungu zose bakura mu biri bihugu baragabura nawe ujya wenyene urabyumva kiretse ko barushanya amaporcent bivanye n'ingene buri muntu yakoze wenye bazanye ibiceri byinshi wiziza menshi urabyumva rero umuntu abantu bariko barafata iyi ntambara nk'intambara ya Kagame bagafata Uburundi bagafata Uburundi nk'igihugu kiriko kirivanga mu bintu kitazi kuko Uburundi bujejwe gutabarana n'umuvukanyi buriko butabarana n'umuvukanyi none bubireke gasha none umusaza aho hakujya mu Rwanda yaratumwe natagenda iyo yatumwe baramukubita kandi ntashobora no kuhatumwa urabyumva none urabyumva yaratumwe urabyumva none areke kugenda iyo yatumwe abantu rero nibareke kuvuga ibintu batazi bareke gufata ibintu bo ingorane dufise muri Afrika ingorane dufise muri Kongo muri East Africa ingorane Kongo ifise uyu munsi nivyo Imana yayishizemo urabyumva nibyo ubutunzi Imana yayihaye kandi ibyo bizokwamaho
nibavayo ngaha ntidufise uranium irahari namba ndabizi neza, namba ndabyibuka neza, bishobora kuba tutemerewe kuyimba. Hariho ibihugu bitanga uburenganzira bwo kuyimba. Urumva n'abazungu bre ntabyo nzi, mugabo bishoboka yuko hariho ibihugu bitanga uburenganzira bwo kuyimba. Ibihugu binini urabyo byamaje ya bro. Urumva rero birashoboka yuko no ngaha bizoza na Tanzania bikaza na hehe hose, urabyumva. Numva ko dukwiye gukingira imbibe hakiri kare. Imbibe wozikingira gute? Kugwana kubasanga hariya ntibatwinjirane. Nerega nuwaja kugwana n'u Rwanda, niwaja kugwana n'u Rwanda wewe icyo ukora gusa kuko intambara uzoba ugiye kugwana n'u Rwanda, icyo ukora n'ubundi umuzungu aracari mu nyungu. Uburundi bugwanye n'u Rwanda n'ubundi umuzungu aracari mu nyungu, kuko Uburundi ntibuza kugwana bwonyene, ntibubura ababushigikira. N'u Rwanda ntirugwana bwonyene, ntirubura abarushigikira. Urazi ikihaba? Abadandazi inkoho mze kandi bo ni hariya nyine baguma bo baguma bunguka baguma badandaza. N'ubu ijya ntambara iri muri Kongo, abadandaza inkoho bariko baradandaza barunguka kuko turazigura kandi nabo bakokeza. Tugura inkoho zo kugenda kwica abavandimwe b'Abanyarwanda, cyangwa Abanyarwanda bagura inkoho zo kuza kwica abavandimwe b'Abarundi, bagende kwica Abanyekongo. Abatanzania bagura inkoho amafaranga, ayo amafaranga gura inkoho na amafaranga menshi, n'amafaranga yo tugiriye akamaro kanini. Tugende ku investisa mu bitumara bintu bidafise akamaro na kamwe, urabyumva. Rero hamwe n'ibyo byose bro, urumva yuko nakantu kimwe novuga yuko nta ruhara Uburundi bubifisemo ibiri muri Kongo, nta ruhara u Rwanda rubifisemo, nta ruhara Tanzania ibifisemo, nta ruhara Kongo ibifisemo. Nta ngorane Kisekedi afitanye na Kagame, nta ngorane Kagame afitanye na perezida wo ngaha. Ikibazo n'abafise inyungu muri ivyo bihugu, urabyumva. Bigenda gute rero? Kuko n'aba perezida bacu ibyo bonye babyisangamo kandi ntibashobora kubyikuramwo gutyo gusa. Bisaba ko twiyubaka natwe. Nike kintu gikenewe kugira ngo bino bintu yaho umuzungu aguma dukontrola every day, misi yose buri mwaka uki twokora iki Abdul nk'umusesanguzi kugira ngo bino bintu tubive. Hari ikintu nibuka numvisha ku Pan-Africaniste w'umunyarwanda yitwa Dr. Rusabagirisha. Abantu benshi bakurikirana ibiganiro bya Pan-Africaniste baramuzi. Hari akantu yavuze n'uyu munsi naragakurikiranye, haheze nk'imyaka nk'ibiri canke 3 ndakumvirije. Aho kantu n'ubu karacandi mu mutwe. Kasangiza abadukurikira. Ni kuvuga ikintu cyonyine cyo tabara Kongo, ikintu cyo tabara u Rwanda, ikintu cyo tabara Burundi, ikintu cyo tabara Afrika yose, East Africa muri rusange na Afrika yose, kuko bose nta numwe ari mu mahoro. Urabyumva? Kuko twese abaperezida bacu hariho ibyo bategerezwa gukwiza, inyuma yabo hariho abo bita ba Big Brother. Urazi gutora umuperezida, twamutoye n'amajwi yacu, ariko ibyo dukorera akabitegekwa n'abandi bantu. Niko muri Afrika bimeze. Nahi wanyu abazoraba iki kiganiro nahi wanyu nuko bimeze. Urabyumva? Twebwe bivugwa yuko twatoye mu perezida, ariko ibyo adukorera ibingana n'ibyo abazungu bashaka. Iyo ashatse gukora ibirenze ibyo, hariho abantu bamubwira ati we urafise opposition, turayiduza igusekure. Urabyumva? Urazi umuntu bita Idi Amin ujyanye ba Obote bakuye ku butegetsi na ba Museveni. Idi Amin ikibazo warafitanye na Isiraheli, bamukoreye propaganda ku buryo bamwagiriza yuko yari umuntu yajya n'inyama z'abantu. Baramucafuje fo.
bro bajya abantu batanguye kugucafuza baragucafuza abene igihugu biwawe bakakwanka no mu mafilime biriyo urabyumva zisa umwana wese avutsa ze ko Idi Amin Dada yajya abantu ariko abantu bamuzi abatama bamuzi bakubwira yuko ibyo wonye ni propaganda kubera yuko yari afitanye ingorane na Israeli urabyumva rero igihe cyose ugiranye ingorane n'aba bantu b'abanyamahanga aba bashefu bafise amafaranga bafise amahinguriro y'inkoho bafise kandi nitwavuga abazungu ntugire ngo ni bose nabafise imiryango mike cyane urabyumva babandi batumye dutegwa inkingo za covid bakazidutsindagira bakazitwemeza umva nakagwi k'abantu gakora isi urabyumva Magufuli muri Tanzania Magufuli hari umuperezida muri iyi minsi yari karakora nkuko Magufuli yakora Magufuli ni umuperezida yakoze ibintu ubundi mu perezida ashobora abaperezida benshi bashobora gukora nko mu myaka 60 yabikoze mu myaka 6 gusa ubu ntakenewe muri Afrika ntakenewe kabisa ntakenewe ntuzohave ubona abaperezida none nk'abaperezida uzi bavugwa nabi bakavugwa ibi ariko kubera yuko amakungu akibafise ku mutima bivanye n'inyungu babafise ko bakabagumanya ariko umuperezida nka Magufuli bamwita ikijuju bamwita iki ajya Magufuli bibaza ngo ntaco reka ibyo tubirengane Petero Nkurunziza ngaha yarakoze umusaza yatumye tudategwa inshinge za covid uyu munsi umuntu yatewe urushinge rwa covid yumvishe documentaire ivuga kuri covid ikintu cyambere ashima Imana ati Mana ushimwe kuba nari mu Burundi nkaba nari ntwawe n'umuntu atemeye ko dutegwa izi nshinge ijya ntuze yari ifise ingaruka mbi hariho n'umuntu yarutewe nk'urunya yumvishe documentaire ivuga ku bw'ibyo bintu yoca yiyahura rigaje ntihabuze ibigwara baba barabashize none kwe tukumira ko ari propaganda yo kumara abanyafrika ibyo niko biri mugabo none bicungegwe nande kandi inzira rero ihari ni imwe iyo nzira numvisha kuri uwo mutama jewe narayemeye n'ubu guhera uyu munsi bro ugwaruka rwo mu Burundi ugwaruka rwo muri Tanzania ugwaruka rwa Afrika rwose mu Buganda mu Rwanda Kongo nibahaguruke bambara izera nta kigwanisho nta kumena amaraso y'umuntu nta kubabaza umuntu urumva nta kugirira nabi mwene wanyu basabe abategetsi bacu tubabwire tuti dukeneye United States of Africa leta zunze ubumwe za Afrika kiracho nico ukunda abazungu ntibize yuko utanguye nawe uri mu gwaruka rwa Afrika wowe nyine uciye ubihakana ngo ico ntico ukunda umviriza ni ibintu tubisabye tugiye hamwe tugasaba tukavuga ati abakuru b'ibihugu byacu ibisoda by'igihugu by'ibihugu byacu muducungerere aba baperezida ntihagire umuntu abakorako ahasigaye nibaje mu nama bahaguruke bagende bicara ahantu hamwe bakusanyike baturonderere leta zunze ubumwe za Afrika urabyumva banza wumve baturonderere leta zunze ubumwe za Afrika atangorane nimwe ihabaye byo ukunda kandi ata muntu numwe dukomerekeje ata numwe tugiriye nabi byo ukunda kandi nta muntu yoza gutera Kongo Afrika ifise ibisoda by'ibihugu 59 canke 60 we yitera gute tuba umwe ibyo bidakunda bana ba Afrika tureke guterana amajambo tureke kurabana nabi niturabane ku mazuru niturabane kubiki nta numwe atugirira nabi igikorwa nico nyene numwe n'umuzungu urabyumva so reka tugushimire cyane sawa murakoze reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye mwafasha kanya fata kino kiganiro mugisangiza abandi iyo usanga iki kiganiro abandi bituma abantu bakurikirana n'urubuga biyongera
mutibagira kugira subscribe mwebwe mwese mudukurikirana iyo ugize subscribe umubona ibiganiro tubashikiriza buri mwanya sorry gatobo ibintu jewe navuze ndi umuntu birashoboka ko hari ibyo noba nihenzemo umva hari icyo navuze nabi agishire muri commentaire ntatukane kandi niyatukana naho nabonye abantu bo kuri social media barakunda gutukana kandi batukana ibitutsi birimo ubunebwe bwinshi jewe namba ugomba kuntuka reka kuntuka kuri mama reka kuntuka ngo wambwawe nuko ibitutsi je mfise umuryango mfise aho nkomoka mfise mama mfise data mfise sogokuru mfise nyogokuru ntuka kuri bose reka kuntuka ibitutsi birimo ubunebwe niko ntibyo mbabaza je ntukana ibitutsi ndagututse no gutuka igitutsi gifise vesi zitatu na refre turagushimye cyane Abdul sawa bro.